zabira uri iruhande rwawe kadasinziriye umubwira ati kanguka, mukoze k'inkokora gatoya. Amen, haleluya. Ijambo tugiye kuganira ko ni ijambo rivuga ngo uguhura na Yesu guhindura ubuzima. Yesu ashimwe. Niki gihindura ubuzima? N'amahera, n'umuryango mwiza, n'akazi keza. Uguhura na Yesu niko guhindura ubuzima. Amen, haleluya. Yesu ashimwe. Rero uguhindurirwa ubuzima kiri hejuru y'ukuba warakijijwe. Hari abantu bavuga ko bakijijwe mugabo ubuzima bwabo butahindutse. Ariko tuvuze ubuzima buhindutse ni ikintu cagutse. Amen. Nuko warabohotse. Yesu ashimwe. Nuko warabohotse. Nimba wahora ubesha ntukibesha. Haleluya. Nimba wahora urarota bakwirukako uraryama ugasinzira. Yesu ashimwe. Ngo n'ubuzima buhindutse butakiri munsi y'ububasha bw'umwiza. Haleluya. N'ubuzima buri mu mwidegemvyo. Amen. Yesu ashimwe. Ni bande Yesu yahinduriye ubuzima? Dukomere umwami wacu amashyi menshi. Haleluya. Amen. Tuza gukoresha igisomwa kiri muri Yohani, ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu bwanditswe na Yohana igice c'icenda. Turaza kugerageza gukorera muri kino gisomwa cyose naho imirongo yose tutoyicako, ariko turaza gukuramwo ibidufasha. Amen. Nagomba gusoma ku murongo wa mbere no ku murongo wa kabiri. Ariko arahita abona umuntu yavutse ari impumyi. Abigishwa biwe baramubaza bati, mwigisha, ninde yakoze icaha, uwo canye abavyeyi biwe, kuko yavutse ari impumyi? Amen. Rero muri iki gisomwa turabonamwo umuntu yavutse ameze gute? Ari impumyi. Rero ikibazo aho kiri, mbega ubu buhumyi buva kuki? Yakoze icaha canye n'abavyeyi biwe bakoze icaha? Ariko Yesu avuga ati habanamba. Nukugira ngo ku murongo wa kangahe wa gatatu Yesu arishura ati uyu yakoze icaha kandi si abavyeyi biwe, ariko nukugira ngo ibikorwa vy'Imana bibonekere kuri we. Haleluya. Yesu ashimwe. Nukugira ngo ibikorwa vy'Imana bibonekere kuri uyu muntu. Rero uri kuraraba uyu mugabo ikibazo afise, ntibavuga ko ari umugabo ariko bavuga ngo n'umuntu. Yaba umuntu w'umugabo canke umugore, iki kibazo c'ubuhumyi afise umenga ni indwara ariko kiri hejuru y'indwara. Sivyo? Amen. Kuko iyo umuntu agwaye baramwihutana bakamujana he? Kwa muganga. Ariko impumyi mbega boyihutana bakayijana kwa muganga? Haleluya. Tujane. Impumyi boyiterura bakayirukankana kwa muganga, biragoye. Ngo uyu mugabo ikibazo afise kiri hejuru y'indwara. Yesu ashimwe. Haleluya. Kiri hejuru y'indwara. Burya hari ibibazo biri hejuru y'indwara. Kiri hejuru y'indwara kuko noneho na Bibiliya ivuga ngo yavutse ari impumyi. Si n'ikibazo camuteye kuko hari indwara zituma abantu bahuma amaso nka zande. Hari indwara umuntu agwara igatuma ahuma amaso.
ariko uyu mugabo ntiyavutse abona ngo azaterwe n'ikigwara gituma ahuma amaso, ariko uyu mugabo ngo yavutse ari impumyi. mu yandi majambo ni ubumuga, ubuhumyi bwiwe bufatanye n'ubuzima bwiwe. ni ukuvuga ngo ubu bumuga ndetse busigaye ari ryo zina ryiwe, kubera ko ibifatanye n'izina ryiwe nta n'umuntu ariko aragerageza kugira icyo yabikoze ko ngo niko bimeze, nta nyishu bifise, ni impumyi, yavutse ari impumyi pe. haleluya, yesu ashimwe. rero icyo nshaka yuko tubona ngaha munsi, yesu ageraho avuga ati twebwe ku murongo wa 4, twebwe dukwiye gukora ibikorwa by'uwantumye hakibona, buhava abwira atawe ugishobora gukora. ku murongo wa 5, nkiri mu isi ndi umuco w'isi, nkiri mu isi ndi umuco w'isi. rero urabona yuko yesu ahagaze kuri ubu buhumyi bw'uyu mugabo, ubwa mbere aravuga ati ni ukugira ngo ibikorwa by'Imana bibonekere kuri uyu muntu. hari igihe twiyumvira yuko yesu yaje kugira ngo uwarya rimwe arye gatatu, si ivyo. nta bakishijwe barya rimwe, ntariho. urabura ukishijwe. rero hari abantu bava mu gakiza ngo baburaye, ntibatahura. umwana w'Imana araburara rimwe kabiri gatatu. haleluya. n'umuraba akavuga ati uyu muntu ntiyariye, yarakiriye Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza. yesu ashimwe. haleluya. yesu aravuga ati dukwiye gukora hakibona, nkiri mu isi ndi umuco w'isi. mu yandi majambo, inyuma y'ubu buhumyi bw'uyu mugabo hariho impwemu, hariho impwemu, hari ibintu bifatanye n'impwemu. ikibazo ciwe gifatanye n'impwemu. haleluya. si icyo ku muvuzi, si icyo kuri hopitale militaire, kuko gifatanye n'impwemu. yesu ageraho agifatanya n'umuhamagaro wiwe. haleluya. agifatanya n'umuhamagaro wiwe, kuko inyuma yacu hariho umwuka. yesu ashimwe. rero yesu ntiyaje ngo twambare, ari abantu bakuranya. yavuye muhira yambaye saa 3 agataha koga, saa 4 agataha koga, saa 9 agataha koga, akaguma akuranya impuzu. rero yesu ntiyaje ngo dukuranye impuzu, no. yesu ntiyaje ngo adufyinishe ngo tworoherwe. Kristo yaje guhangana n'umwuka. haleluya. Kristo yaje guhangana n'umwuka. imyuka iboha abantu iri kwinshi, ivyagiye vyonona ubuzima bwacu biri kwinshi. aho umuntu aboha n'umwuka w'ubusambanyi, aho umuntu aboha n'imyuka mibi y'abadayimoni, aho umuntu avuka ari impumyi. shegero, Kristo yakoze ibintu byinshi, ariko kimwe mu bintu byaba bituma nkorora amosozi ni iki? guhumura amaso y'iki? hari umuntu ngaha yigeze guhuma ngaha? yesu ashimwe. hari umuntu yigeze guhuma ngaha arahumuka? gumiza ikiganza hejuru, dukomere umwami wacu amashi menshi. jina naciye mu bibazo bikomeye n'ivyo, ariko sinigeze nkuma. ndubaha ikintu cyo kuba impumyi. uyu munsi twebwe baraguha indya ukazirya wegeza hirya ibiharage, kubera wabibonye sha.
baguha impuzu ukazambara utera imigere ngo ari kwinga. Oya, hari ingere n'agaheta. Haleluya. Bene data, turakwishimwe. Ndakogwa ko iyo mbonye ingene Kristo yahinduye amaso y'abari bahumye. Haleluya. Yesu ashimwe. Kristo ngo yakiza abantu bavutse ari bimuga. Haleluya. Abantu bavutse, ugiye kuraba mu butumwa bwiza bwa Luka igice c'9, ngo Yesu yinjira mu isinagogi ngahasanga nk'umugore ahetamye panda 18. Ngamukorako aravuga ati, nyina wanje uraboho ubumuga bwawe. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe. Amen. Za ntumwa mu gice cya 3 ngo bageze ku irembo ryitwa Ryiza, ngo bahasanga ikirema, baragiterura bakagiterekaho. Petero na Yohana bahageze bavuga ati, ifeza n'izahabu navyo dufise, ariko turaguha icyo dufise mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Bene data, shaka kuvuga iki? Ubundi iyi si turimwo, ijambo ry'Imana ryerekana yuko ni isi y'umwiza. Kuko mu ceti cya 2 Pawulo yandikiye abikorino haravuga yuko umwami w'iyi si, imana y'iki gihe, imana y'iyi si ni Satani. Ni ukuvuga ngo iyi si tugenderamwo ni isi y'umwiza. Ariko uyu mwiza bavuga si wa mwiza w'ijoro. Umwiza bavuga ni ukuntu umuntu muraba ukabona yononekariye mu byaha. Ugasanga umwana yakuriye muri famiye nziza yarayitaye yigira kunywa urumogi. Iwabo bararya ibindi bakarungika hirya no hino, ariko wewe asigaye asaba ijana ryo kugura ikaranga. Ibyaha byamukuye mu muryango bituma agenda umwiza. Aho usanga uyu munsi umudamu ntacitwararitse iby'urugo rwiwe, ariko umutima wiwe warangaye uja ahandi. Ariko n'abagabo nk'abo barahari. Haleluya. Ibibazo by'ubusukirane uyu munsi, indwara zihari sinzi ko kera zariho, ariko indwara zihari ubu zerekana igihe cy'umwiza. Yesu ashimwe. Rero Yesu Kristo icamuzanye, haleluya, icamuzanye ni ukuba umuco mw'isi y'umwiza. Ni ukuba umuco mw'isi y'umwiza. Haleluya. Rero uyu munsi nimba mubona dutazira, mukabona duhimbaza, mumenye yuko umwami Yesu yatugiriye neza cyane. Yatugiriye neza. Sinzi umwuka wari inyuma y'ubuzima bwawe, ariko Kristo yahanganywe n'umwuka wari ubosha ubuzima bwawe. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe. Yesu yahanganywe n'imyuka ikomeye. Yesu yasanzwe tuboshwe. Yesu yasanze tutabona ejo. Yesu yasanze twaramugaye. Nibyo aha baratubwira impumyi, ariko bavuze impumyi, mbega wewe ubuhumyi bwawe mu buryo bw'impwemu bwari ubwahe? Twabonye uwahumye mu buryo bw'umubiri buboneka, ariko umwe wese ngaha yari afise ubumuga. Mbega twohimbaza Imana. Yesu ashimwe. Haleluya. Amen. Rero uyu mwami w'abami arakomeye cyane.
dukwiye guhumuka amaso, twamara guhumuka amaso tukamuhesha icyubahiro. haleluya. Yesu aje, Yesu yashikiye ahantu aho ariho hose. Bibiliya ivuga ngo iyi mpumyi ngo ni ukugira ngo ibikorwa by'Imana bibonekere kuri we. Yesu avuye mu ijuru yari afise ibikorwa bibiri nyamukuru: kuvuga ubutumwa, haleluya, no kubohora, gukora ibimenyetso n'ibitangaza. Mu butumwa mu byakozwe n'ibimwe igice cya 10:38 ngo Imana yari yaramusutse ko mpwemu n'ubushobozi, ngakagenda agirira neza ngo abo bose umugwanizi atwaza amanyama n'ubuja. haleluya. ngo Kristo Yesu amaze kuza, ugiye kuraba ibintu yagiye arahanganwa navyo, byari ibintu bigaragaza ubwami bw'umwiza. Yesu ashimwe. haleluya. kuko ubundi uburyo umugwanizi yiyempoza, umugwanizi arafise pouvoir. Yesu ashimwe. Satani si akantu gato. Bivuga Satani mwita umwami w'iyi si, ni ukuvuga ngo arafise ubushobozi. ni umwami yiyempoza, afise ubushobozi. hama rero ubushobozi bwiwe bukagenda bugaragarira mu bintu bimwe na bimwe birimita abantu, bishiraho abantu uburimbi. ubundi iyo urwaye indwara idakira, ni ukuvuga ngo umugwanizi quelque part yiyempoje mu buzima bwawe, yagushiriyeho akarimbi. haleluya. Yesu ashimwe. rero Kristo yagiye yiyerekana imbere y'ibintu bimwe bimwe ubona yuko byerekana la domination du diable ku bantu, ubutware bw'umugwanizi ku bantu. mwibuke aho Yesu yinjira mu ishengero akahasanga ngo waranyunyutse akaboko. Yesu tiramvura ukuboko, wa muntu aramvura ukuboko ngo ukuboko kwiwe guca kuragororoka. ngo hejuru y'ubwami bw'umwiza Kristo Yesu yaje kwerekana ubwami bw'Imana. haleluya. Yesu ashimwe. rero hari ibintu mu isi vyerekana umugwanizi, aho umugwanizi agushiraho akarimbi, aho muganga avuga ati ntibishoboka. bya bintu byahebwe. burya kuba ikiragi ni ububasha bw'umwiza budakurwaho n'umuntu. nivyo canye sivyo? none Imana yaremye umuntu atavuga, none kuba ikiragi bivahe? Imana yaremye abantu banyunyutse amaguru, kunyunyuka amaguru vyavuye. Imana yaremye ibipfamatwi, Imana nta bipfamatwi yaremye. rero ivyo ni ibintu bimwe bimwe ubona ko Yesu yagiye arahanganwa navyo. kubera iki? vyagaragaza ubushobozi bw'umwiza mu bantu. uramaze kubona umuntu babwiye ko indwara y'ibidakira, hajya umuganga akubwiye yuko ufise VIH, ubu ni sawa kuko imiti yaraje, ariko kera itaraza mu mezi 3 wabugize gute? wabugiye. kuko hariho akarimbi ku buzima bwawe, nusubira inyuma kandi nusubira imbere. haleluya. nicyo gituma rero Yesu igihe yaza yavuze ati nkiri mu isi ndi umuco w'isi,
dukwiye gukora ibikorwa bya data hakibona. haleluya, Yesu ashimwe. dukwiye gukora ibikorwa bya data hakibona. aha mu butumwa bwa Yohana igice cya 11 turabona Kristo Yesu azura Lazaro. nubwo hari akarimbi, ariko Kristo bice mwako karimbi aragomba kugaragaza Imana, aragomba kugaragaza ububasha hejuru y'ububasha, aragomba kugaragaza ubukuru hejuru y'ubukuru. haleluya, agomba kugaragaza ububasha hejuru y'ubundi bubasha bwose. amen. ndaguteye intege mwene data, n'igiki kiguteye ubwoba? uguhura na Yesu guhindura ubuzima, guhindura ubuzima. je ndibuka ikintu cyakoze ku buzima bwanje nyamukuru, kwari uko nageze ahantu mbona simbona iyonja, kwari uko nageze ahantu mbona ikinogo cy'urupfu imbere yaje. aho nja kuryama simenye ko nza kuramuka cyane biza kugenda gute. ako kimwe nezererwa umwami yankoreye, nuko maze kumwakira yanyeretse ko imbere hahari. Yesu ashimwe. yanyeretse ko imbere hahari. ariko si jewe gusa, aha nicaranye n'abantu Kristo yamuguruye mu buryo butandukanye. Kristo yaratumuguruye mu buryo butandukanye. haleluya, Kristo yaratumuguruye mu buryo butandukanye. haleluya, Yesu ashimwe. rero ugiye kuraba muri iki gisomwa hari alert, hari ikibazo. abari bazi uyu muntu bari korahakana ko atari we. mbega ni we si we? bamwe ngo ni ubusa nawe, nawe arababwira ati ni jewe. haleluya, kugera aho bamujyana ku bafarisayo, baravuga ati ntibishoboka, aya ni amanyanga y'abakizwa. uyu yavutse abona iby'uko yari impumyi akaba yahumutse, ayo ni amanyanga. kugera aho batuma kuri ababyeyi biwe, mbega uyu mwana muremeza ko ari igwanyu, ça c'est 1. 2, muremeza ko yari impumyi. 3, mbega yahumutse gute? nimudusigurire. Yesu ashimwe. bene data, ubundi Imana nikunda ko tugenda twivayanga. haleluya. abantu bagenda bivayanga mu byaha bavuga ko bakijijwe, aba bantu Imana ntibanezererwa. kuko iki? Petero aravuga muri Petero wa mbere igice cya 12 ngo mube maso aho hanze kuko mwitwa inkozi z'ibibi. burya abantu bagenda bavuga ko bakijijwe, isi ntibanezererewe kuko ibita inkozi z'ibibi. kubera ko batwita inkozi z'ibibi, none jewe ntibanzi amafuti nakoze ntibayazi, wowe amafuti wakoze ntibayazi, ugaca urenza ko ugaca uvuga ko ukijijwe, uri inkozi y'ikibi. nicyo gituma dukwiye kuba maso, dukwiye kuba maso. ngo mwisi y'umwiza ngo mugende nk'abana b'umuco, kuko mwitwa inkozi z'ibibi, ariko ibikorwa byanyu reka bize bituma bashima Imana. bene data, nta kindi umwami Imana twiyatanze ko akeneye ko tuba abana b'umuco. rero uyu mugabo urabona yuko ikibazo ciwe cyahagaritse abantu imitima.
ariko none nivyo Yesu yaramuhumuye canke Yesu ntiyamuhumuye? Yesu yaramuhumuye. Yesu yaramuhumuye. Haleluya. Nagomba turabe ku murongo wa 20 ingahe? Ku murongo wa 25. Yohana igice c'9 umurongo wa 25. Avuga gutse, wewe ku murongo wa 24 avuga ngo maze bahamagara ubugira kabiri wa muntu yahora ari impumyi, baramubwira ati ni wubaha Imana, twe tuzi yuko uwo muntu ari umunyavyaha. Nawe arabisha ati namba ari umunyavyaha sindabizi, ico nzi ni kimwe, nuko nari impumyi none nkaba mbona. Yesu ashimwe. Nari impumyi none ndabona. Haleluya. Ico nzi co ni kimwe, ico nzi co ni kimwe. Uyu mugabo arazi ko atabona, ariko barabona. Imbwa zimugaza imbere arazibona, ivyera n'ivyirabura arabibona, barebare n'abagufa arababona, abirabura n'abizo barababona. Mbega ishimwe. Haleluya. Ntukibagire ico Yesu yagukoreye. Haleluya. Uyu munsi twaratakaje intumbero. Kubera iki? Dusigaye tubona Yesu nk'umuntu aza kutworohereza ubuzima. Bene data, gukora no kuruha tukiri mw'isi ntibizokugwaho. Icyo wategerezwa gukora si Kristo Yesu azoza kugikora. None Kristo niwe azoza kugaburira umuryango waje, canke ndiruka nkazana umukati? Nintiruka abana bazopfa n'inzara. Ariko ico nzi co biguma vyoroha, nari impumyi none ndabona. Murashambura nambara ka gashati kamwe, ariko ico nzi co ndakizi. Haleluya. Ndacabona ko mukisuzugura, ariko ico nzi co ndakizi. Satani ndacumva neza ya majwi yahora atuma ndaramagaze, ariko ico nzi co ndakizi. Haleluya. Ico nzi co ndakizi. Amen. Mbega wewe uyu munsi uri kuvuga iki? Uyu mugabo uri kuraraba naho ariko arasigura ivyamubayeko, nta majambo afise yo kubivuga. Burya ico Yesu Kristo yakoze kiri hejuru y'amajambo wokoresha, kiri hejuru y'amajambo wogerageza gukoresha kugira ngo ugisigure. Kuko Kristo yahanganywe n'umwuka kugira ngo adukize. Rero uwo mwuka nahoza n'umuntu w'incabwenge aciye ubwenge ashobora gusigurira abantu neza akabatahuza, ntibisigurika. Yesu ashimwe. Haleluya. Akarimbo twama turirimba akavuga ngo byayobeye abayuda, byayobeye abafarisayo, ndetse n'abasadukayo birabayobera. Nukuri muri Yesu ico nzi co, nari impumyi ariko ndabona. Haleluya. Yesu ashimwe. Haleluya. Dukwiye guserebura kubera uwo mwuka Kristo yaseze ku bugingo bwacu. Ukwiye guserebura kubera umwobo Yesu yagukuyemo. Ukwiye guserebura kubera Yesu aho yagukuye. Haleluya. 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 Bene data, ivyo Yesu yadukoreye c'est incroyable ku bana b'abantu.
hejuru cyane y'ubwenge bw'abantu. uyu mugabo ntashobora kubisigura, ntibishobora kumvikana. urabona ko yagerageje n'akatagize, ariko hageze aho ababwira ati uko biri kose ubuzima bwanje bwahindutse. sinyiri wa wundi, sinyiri wa wundi. naho ikirato kigitobotse sinyiri wa wundi, naho mfise ishati imwe sinyiri wa wundi, naho nabona ivyo ndya sinyiri wa wundi. Haleluya! ico nzi co ndakizi. iyo aba bantu twese turi ngaha twari dufise amajambo nk'aya, haleluya, imana yonezerwa. uyu munsi twegera Yesu tumubwira ivyo tudafise. twegera Yesu tumubwira ati impereze ibi, impereze ibi, impereze ibi. twegera Yesu tumubwira ngo Yesu, ngo turakwinginze utuzigame. rega aratuzigama. Yesu ashimwe, haleluya. umwami Yesu yatugiriye neza cyane. ico nzi co ndakizi, nari impumyi ariko ndabona. ubuzima bwanje bwagize gute? bwahindutse, bwahindutse. igihe nari nakijijwe, je ndi mu bantu byagoye kugira ngo ngere ahantu mvuga amajambo nk'aya. ariko igihe kimwe muhemu yari arangendera ndi kuri Musée Vivant. hari umusani akomeye twari turindiriye. ujya kuri ajya ku bibuga by'amakonseri n'ahandi, iyo haza kuba umumizisi akomeye aza bwije. hatangura abapeti joueur bariko bariga kuririmba, nibo baririmba ku zuba kuva saa 8. akaba misisi bari celebre baza hatabona, bisize bambaye, akaza yambaye ishati yera, itriko yera, amasheneti, kugira ngo vya bintu nimwabibona mubanze muvuge ngo ni waje canye ntaraza. haleluya! kugira aho nirindiriye imana ingendera irambwira ati ariko sha ubwo nta gasoni, none urindiriye nde? aho namu bucisigura ngo yakuja mu makonseri naco, ngo kuja mu makaraoke na oya. umwana azi ico yabaye co. ngo ndaja muri boîte gusa, ngo ndabe ivyo barimwo, ngo je ngo ndakijijwe ndaraba gusa. oya, uri mu kibanza kitari co. haleluya! Yesu ashimwe. ico gihe vraiment numva nanje ndisuzuguye. haleluya! no ireta yuko tuvuga ati ico nzi co ndakizi. amen, haleluya! ico gihe nshika ku bibuga biriko biberamo ibintu vy'uburofa, ahubwo niga gukorera umwami Imana. ivyo rero reka ndabivuge ko nivyo bituma abantu badahinduka. si uko utakiriye Kristo Yesu, si uko Yesu atakubohoye, si uko Yesu iriya myuka yayegeje inyuma. wewe uracumva yuko ukiboshwe kubera iki? nuramenya, nuragera uvuga nk'uyu mugabo, naho ndabisigura ntimuvyumve, naho binanira kubivuga. sinyiri wa wundi, ubu ndabona, sinyiri impumyi. haleluya! Yesu ashimwe. ivyo bintera kutaba ncivanga. haleluya! baba ku murongo wa 27. nigikuziga mwene data. Yesu ashimwe. aha rero uze gutaha wewe uvuga ati mbega jewe inzigiki nigiki, mbega narimboshwe niki, hari vyari bimboshe, mbega hari impwemu nabohowe. aha ku murongo wa 27,
26 aravuga ati, baramubaza bati yakugiriye ate, yahumuye amaso yawe ate? Nibibazo bikomeye. Ahana nyuma yaho bahamagaye abavyeyi biwe baravuga ati, kweli uyu n'umwana wo ngaha, mugabo ingene yahumutse ivyo twebwe ntituvyinjiramwo, murakorana nawe, n'umuntu w'umugabo. Burya umugabo yatari arige baguhamagaza kubera ukuze, barasaba baramuhamagaza, none ngo vyageze gute? Ibi rero amaze kubivuga ituru nyinshi, n'imyituru ya kane. Raba inyishu yabahaye. Yababwiye gute? Ku murongo wa 27 arabishura ati, namaze kubibabwira ariko ntimwavyumvise. Mugombera iki ko ngomba gusubira kuvyumva? Mbega mugomba kuba abigishwa biwe. Uyu mugabo yabaye strong, ariko abwira abandi, abafarisayo, ariko abwira abarongozi biwe, abarongozi b'idini. Ntabibabwiye, ntavyo ushobora kubabwira, mukora ico mushaka. Haleluya. Rero hari igihe umuntu akizwa ugasanga abo hanze baracamujuragiza, sivyo? Yakijijwe mugabo wa muntu bagendana aracamujuragiza, yakijijwe mugabo hirya no hino abo bari kumwe baracamujuragiza. Haleluya. Burya iyo umuntu hari ikintu azi, ntaba akijuragizwa n'ivyo hanze. Amen. Haleluya. Ushobora gutera imbere igihe wakishijwe mugabo ukabandanya ujuragizwa n'ivyo hanze. Amen. Haleluya. Ukijijwe utegerezwa guca akagozi. Haleluya. Kuko uri umwana w'umuco, winjiye mu bwami bw'umuco. Ivy'isi y'umwiza waciye umugozi, si ukiri. Haleluya. We wakijijwe, umusore mwagendana abandanya gusambana ngo ushaka kumuheba, c'umugozi. Ivyo nibibazo abakozi b'Imana birirwa baragwana navyo, ngo je nakijijwe mugabo ngaguma mpamagara. Aguma guhamagara nyene, kandi azoguma guhamagara, kandi ukugenda muzokwama muri mu vyaha. Yesu ashimwe. Reka kujuragira. Uyu mugabo aravuga ati, c'est terminé. Reka kumanipira, reka kumfata nka ya mpumyi mwatwaza inkoni. Sinkiri impumyi barongorera ku nkoni gutya. Oya, ubu ndabona iyoja. Sinyizungazugishwa n'imipfunda n'imiyaga yose. Sinyiri munsi y'agasuzuguro. Sinyifata uko ntari. Haleluya. Ico nzi co ndakizi, namaze kubibabwira, nimureke kunjuragiza. Haleluya. Wene data, sigiye cyo kujuragirika, sigiye cyo kujuragirika. Amahera nakujuragize, uwo musore nakujuragize, uwo mugabo nakujuragize, ivyo bagushize imbere nibikujuragize. Nigiye cyo kuhagarara ukavuga ati, c'est terminé, c'est terminé. Haleluya. Izi ni riske zifata abantu bazi ko Yesu ataje kugira ngo barye gatatu ku munsi. Iyo uzi ko Yesu aje ngo urye gatatu ku munsi, n'ivyo Yesu yakoze, c'est pas le sujet. Wewe ikibazo cyawe no kurya gatatu ku munsi. Yesu ashimwe. Haleluya. Yesu niyaje ngo twambara amakoti amwe ayobeye, rimwe ugera imbere y'abantu bakavuga ati ni koti ca sikoti.
Haleluya, Yesu ashimwe. Aha rero turiko turabona umwami Yesu wari we. Iyo umaze guhura nawe agira gute? Aguhindurira ubuzima, aguhindurira ubuzima, arakubohora. Kandi iyo amaze kukubohora ugomba kumenya ati je nabohotse, nari impumyi none ndabona, nari umusambanyi none nabohotse, nari umwicanyi none nabohotse, nari umugizi wa nabi none nabohotse. Si ivyo gusa, isi nikinjuragiza ndaziyonja. Twaduse umugenzi kera, urabona abana bo mw'isiti ingene baba bimereye. Hari igihe usanga nko mu nzu muvuka muri benshi ugaca usanga kurya n'ikibazo. Bacumvye ubugari bwose bakwita ku isahani, umwana adahari si hari. Birahari. Nimba muri babiri wanyu ukabona isahani iraha iyindi araha, hose suko. Hano usanga ari abana 9 10, none woronka utwasiyete 10. Bakubitiro rimwe ne bari kilo n'inusu, umwana ahari ni ku karago, udahari outside. Haleluya. Twaduse umugenzi rero uzi ko aca muri restaurant akagura indya mugafungura, mugabo izo ndya kugira zigure wabanza kumuherekeza muri ville, mukava muri ville mugaca mugaruka mukaja mu Kamenge, akakubwira ati reka hari akandi kantu ngoma nje gukora hariya, aho rurindiriye ku mwanya wo kuja muri restaurant ugera. Kucuragirika. Izo ndya kaza kuzigura abana wamuherekeje ahantu hashika nka 10. Mu mutima uvuga ati none duca muri restaurant rya. Ewa nakakujuragiza kweli. No mu buryo bw'imwemo abantu bacuragirika. Akugomba kuba autonome. Haleluya, Yesu ashimwe. Iyi mumyi n'ivyari vyoroshe guhagarara imbere y'abafarisayo, abakuru b'idini, abarongozi. Nuko hamagara iruhande yawe mukamubwira ati yeme ivyo si ncu oya. Nabivuze ntugumumbaza ibintu vyinshi nahejeje. Haleluya. Bene data, duhagarare neza mu mwami wacu Yesu Kristo. Ntiturye indya y'umugayo. Haleluya. Nitugwe mu vyaha vy'umugayo, nitugwe mu kumamaza umwami wa. Bene data, nta kindi kintu twoha Kristo atari ubuzima turiko turabaho. Ucandike, nta rindi shimwe woha Yesu atari ubuzima uri kurabaho. Amen. Haleluya. Nihagira abantu bashaka kuducuragiza. Aro n'ubundi yadutwara muri restaurant tukanywa icayi gusa. Si twongera icayi tukaguma tunywa icayi, tukaguma tunywa icayi. Icayi amasaha 2 mukaganira, karinda ko mutuma ko umuceri n'ibiharage wapi. Ndetse baza kurihisha akavuga ati ni tasimwe. Bati nayo ko mwanyoye icayi cishe ngo ya ni tasimwe. Ukarindira ko umuceri n'ibiharage biza wapi. Kukanota kanyo kabona ari itangaje ngo ngo ntibaguhe umuceri n'ibiharage. Bijya ntiturajya. Haleluya. Yesu ashimwe. Yesu aravuga ati igihe kirageze ko dukora ibikorwa vya data. Haleluya. Igihe kirageze yuko tutazungazungishwa n'isi. Igihe kirageze yuko ubukene bw'amahera butadutwara hirya no hino. Igihe kirageze yuko abadusambanya bataturiraho. Haleluya. Igihe kirageze yuko abagomba kudukwega nk'impumyi batakidukwega nk'impumyi. Haleluya. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe.
murongo wa 30 turabona umugabo n'ubundi afite inyifata idasanzwe. Ku murongo wa 29 avuga ngo twe tuzi yuko Imana yavuganye na Mose ariko nitumuzi aho akomoka. Wa muntu arabishura ati erega biratangaje kumva ko mutazi aho akomoka kandi ari we yahumuye amaso y'uwavutse ari impumyi. Haleluya. Iyo atavuye ku Mana ntacyo yashoboye gukora. Baramwisha bati wewe uko wakabaye wavukiye mu vyaha gusa ni wewe utwigisha. Barangije ngo bamuhindira hanze. Ariko ngo wavuye ngiyawe ari umunyavyaha ngo ntacyo yashoboye gukora. Ngo biratangaje yuko umuntu mutamuzi ari we yahumuye amaso y'uwavutse ari impumyi. Haleluya. Uyu muntu urabona yuko imvugo yiwe ni imvugo ishingira intaho umwami wacu Yesu Kristo, ntakididinganya mu majambo. Abantu baniryo mu mwami wacu Yesu Kristo. Kristo akeneye abantu bavuga ijambo rigakiza. Yesu ashimwe. Hari abantu bareka umuntu agapfa bari kuvuga. Vuga. Yesu ashimwe. Hari abantu biharage bizigira bavyumva. Bikureko. Kirazira ko umuntu apfa umubona. Vuga imvugo y'umuntu arimo Kristo Yesu. Haleluya. Ngo biratangaje k'abantu mwamwe mutazi uwahumuye amaso y'uwari impumyi. Uwo si umunyavyaha, nta munyavyaha yokorera ku rugezo nk'urwo. Yesu ashimwe. Haleluya. Amen. Zaburi 148 146 ku murongo w'8 haravuga ngo uhoraho ni wahumura impumyi, uhoraho ni wagorora abahetamye. Yesu ashimwe. Burya Yesu yaje kudukorera ibintu ata muntu yobikoze. Ikibazo cyawe nicyagira inyishu. Yesu ashimwe. Haleluya. Erega ibi Yesu yakoreye aba muri Bibiliya burya yarabidukoreye. Kuko aba c'était selon les problèmes. None mu ingorane yawe yari yahe? Quelque part wari ufise ikibazo. Kandi ikibazo cyawe cyarishindikana. Nta nyishu cyari gifise. Haleluya. Yesu ashimwe. Jewe nari nziko ngwaye ingwara zidakira. Ndabashingira intahe. Jewe nari nziko ngwaye ingwara zidakira kandi nari natinye kuja kwipimisha. Ariko maze gukizwa niho naronse ubushobozi bumbwira ati genda kwipimisha. Imana ingirira neza nsanga ndakomeye. Aho hari inyuma y'imyaka après 10 ans. Mvuga ati ninaja kwipimisha kazoba kabaye. Ako umwami Yesu maze kumumira ncika nk'intambwe. Nja kubaganga nababwiye ati ni mumpime. Barambwira turagaruka saa 8. Nagarutse inyuma y'indwi. Inyuma y'indwi. Suye bakimbona mbona barakumbagaye. Baratwenga nanje atandagwaye. Barambwira ati wa mugabo rega wewe urakomeye. None ko twaguhize tukakubura. Tumeze neza. Tigusa genda uhebe ugogwagwa. Ndagenda mpebe ugwagwa. Ndaruheba rwose nkurikira umwami Yesu. Haleluya. Yesu ashimwe. Iyo wakiriye, iyo umwami Yesu yakubohoye ukamenya aho yagukuye ugira ubushizi bw'amanga. Haleluya. Yesu ashimwe. Amen. Na madame turahura akaguma ambwira ati rega tuje kurabisha ingene bimeze. Tunene nusikariho tugihura toya tuzoba turagenda ati none ivyo ni kibazo.
urumva aho nari narageze, aho na tesite ya mbere utemera ko ari sawa, kaguma uvuga ati hajya baravye nabi. Ndamukwepa ukwezi kwa mbere, amezi abiri, amezi atatu, amezi atanu, kugaho ndamubwira ati tugende, naho yenda avuga ati ndabira, barambwira ati ni sawa. Ndamubwira ati none wewe kuguma umbwira tuje gupimisha ufise ubwoba bw'ikerega ni sawa. Yesu ashimwe, haleluya. Rero uyu mwami ugomba kumenya ko hari impwemu yari inyuma yawe, ukavuga ati ico nzi co ndakizi. Icya kabiri ugomba guca umugozi kuri ya manipulation y'isi, haleluya. Icya gatatu ugomba gushira amanga mu vy'uwo mwami, aho ibintu bidapfa ubibona, aho utaba umuntu yifumbereje guca. Ugomba kuba elega, uri kuratambuka bakavuga ati niwe canye siwe, nawe ukavuga ati ni jewe. Yesu ashimwe. Erega burya abantu ntibazi ko ari wewe, none amanyanga yawe ntibayazi. Erega ikosa nuko twibagira ko hari ahantu batuzi, ugaca usanga rero uracari mu tuntu tw'utunyanganyanga, uca witwa inkozi y'ikibi. Burya utanguye kwinjira mu ishengero ugatangura kuvuga ko ukijijwe, bisaba yuko uhagarara neza. Haleluya, amen. Yesu ashimwe. Rero icanyuma mbona ngaha uyu mugabo amaze gushira amanga akabubahuka agashingira inaho umwami Yesu ngo bace bamuta hanze y'ishengero. Ku murongo wa 33 tandika atavuga ati baramwisha bati wewe uko wakabaye wavukiye mu vyaha gusa, ni wewe utwigisha bamuhindira hanze. Haleluya, Yesu ashimwe. Birashoboka ko uyu munsi uhamwa kubera wemeye Yesu Kristo, ariko ntusubire inyuma. Amen, ntusubire inyuma. Burya kenshi abantu basubizwa inyuma n'ivyo baciyemwo, kuko ukijijwe burya ahura n'ibibazo kanaka. Bishobora kuba bivuye kujya muri hafi yawe, bishobora kuba bihagaze no kuvyo wari wemeye utari kuraronka, ariko sakaryo ko kuva mu vyo umwami yagushizemwo, sakaryo ko kwibagira ko uyu mwami yaguhumuye, sakaryo ko kwibagira yuko wari kiragi, wari gipfamatwi. Ibuka uyu mwami ico yakoze ku bugingo bwawe, uvuga ati ibi ntaco bitwaye, igikuru nuko mfise ubugingo. Niwankihamwa. Haleluya. Benshi uriko uraraba iyo bavuye mu gakiza, bava mu gakiza kubera ivyo bahuye navyo. Burya nta muntu afata ingingo kenshi yo kuva mu vy'agakiza. Kenshi umuntu aho umugongo umwami wiwe kubera ivyo yahuye navyo, ariko ivyo twahuye navyo ntibiduce intege, ariko tubandanye. Haleluya. Kuko iki gisomwa kiriko kirarangira. Wa 35 avuga ati Yesu yumvise ko bamuhindiye hanze aja kumuraba, aramubaza ati mbega wizeye umwana w'Imana? Nawe aramwishura ati ninde ga mwami nkamwizera? Yesu aramubwira ati wamubonye kandi niwe muriko muravugana. Nawe ati ndizeye mwami. Araheza aramupfukamira. Haleluya, amen. Turashaka gukomera umwami wacu amashi. No muvyo yaciyemwo bamutaye hanze y'urusengero, Kristo Yesu abandanya kubana nawe, abandanya kumwishurira. Riva mu guhumuka k'umubiri bija no mu guhumuka kw'impwemu. Haleluya. Ubuzima bw'uyu mugabo bubu buzima bw'ihinduka kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Rero dukomere umwami wacu amashi, yatugiriye neza cyane. Haleluya.
ndabasabe tuvyaguruke dusenge turangiza. Reka uduze ibiganza vyawe. Turagiye gusenga. Reka ubushobozi bw'Imana bugukoreko. Uwo mwami ari hano ariko aragenda ngo uyu mugabo ngo Kristo arasubira aramugendera. Reka naka kanya umwami asubira kugendere. Haleluya, haleluya. Kumbure ko ufise ubwoba, kumbure ko watewe no gukekeranya. Haleluya. Ushobora kuba mu magara wumva by'ukuri utameze neza. Reka uwo mwami akugendere. Icamuzanye ni ukugukuriraho akarimbi mwene data. Icazanye uwo mwami ni uguhangana n'uwo mwuka uriko urakubuza kubona neza. Mubwira ati ndagushimiye mwami Yesu. Duza ijwi ryawe. Urakoze mwami. Ndakubona uriko uragenda. Oh, ndakubona uriko uragenda mwami. Oh, ndasenga gishizwe hejuru cyose. Mana gikurweho mu izina rya Yesu. Ari muhemu zagaragaye nk'izifise ubushobozi hejuru y'abantu bawe. Ndasenga ngo uzigire ku bushobozi mu izina ryawe Yesu. Oh, hari indwara zashiriyeho uburimbi abantu bawe. Indwara zidakira. Ubumuga bw'amaso, ubumuga bw'amatwi. Oh, ibiragi, ibipfamatwi. Mana, abatumva, abatavuga, abanyunyutsa amaguru, umwe wese ndasenga mwami. Oh, ng'amaso yiwe y'imwemu yuguruke abona ubushobozi bwawe. Ubushobozi hejuru y'ubushobozi. Ubushobozi hejuru y'indwara zose. Ubushobozi hejuru y'ubumuga bwose. Ubushobozi hejuru y'intege nke zose. Ubushobozi hejuru y'ubwoba. Ubushobozi hejuru y'intege nke z'umubiri. Reka ubu bushobozi bukuvizite. Reka Yesu agukoreko. Senga, 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 senga. Reka iyo mwami irekure. Reka iyo mwami y'ubwoba irekure. Reka ico gitambara gikubuza kubona ivy'Imana kive ku maso yawe. Gendera ababoshwe n'indwara zo mu mutwe mwami. Ababoshwe n'indwara zo mu nda. Ababoshwe n'indwara zo mu magufa. Ababoshwe n'ibivyimba. Ababoshwe n'amakanseri. Ababoshwe n'imigera y'uburyo butandukanye. Uri hejuru y'indwara zose mwami. Uri hejuru y'ubumuga bwose. Uri hejuru y'ibyitwa uburimbi. Uri hejuru y'ibyitwa ko vyaje gushiraho uburimbi. Uri hejuru y'ibyitwa ko vyaje kutugira ku bushobozi bw'umwiza. Reka tumukomere amashi menshi. Yesu ashimwe. Haleluya. Amen. Bene data, tugomba kumenya Yesu Kristo uwo ari we. Yesu yaje guhanganwa n'ivy'abandi bantu bohanganwa navyo ku bwacu. Yaje gukora kirya atawo gikora. Haleluya. Kirya uvuga ati iki vrema ndabona ubuzima bwanje buri hasi kubw'iki kintu. Yesu yaje guhanganwa naco. Haleluya. Amen. Rero Imana ibagirire neza. Urangamize urabe Kristo yavyagiye hejuru mubone mubasha bwiwe uvuga ati nta karimbi. Haleluya. Kadashobora gushingura izina rya Yesu. Imana ibane namwe.